hariho gestion mbi ya periode abana bashika mu bita adolescence. Uri umuvyeyi ukayigera nabi, umwana agwa mu bintu byinshi ya grossesse non désirée, ibyo byo kunywa urumogi n'ibindi. Hanyuma ikigira gatatu no guspecifia ugenda uraraba uti uwo mu rumonga rumwa kubera iki, uwo mu bwiza ni kubera iki, uwo mu Kamenge ni kubera iki, uw'Ikiriri ni kubera iki. Reka mbere ku w'Ikiriri arumwa kubera iki. Uko mu bintu au niveau sociologique ubukene ni iki, n'ubukire burahinduka ubukene. Nukuvuga ko nk'umuvyeyi afashe umwana yiga kuri Saint-Esprit akamamuha umuriyoni ku ndwi, ateza kuyigisha ugura. Hajya rero yiga kuri Saint-Esprit hari ubuzi aho barugura mu Kinama, mu Kamenge, mu Bwiza, baba bagenzi, agaca agenda kurugura agaca muhako, kuko wa mwana w'umukene nta mahera yo kurugura yari kuronka, mugararonse inzira yo gucamo kugira ngo arugure. Icya kabiri, mu mashuri wacu hariho igice kibuze icyo bita amadepartement ya counseling, kumviriza abana. Ubu mu Burundi tubyanga tutabyemera, hariho crise familiale, ni kuvuga ikibano mu muryango cy'umugabo n'umugore. Icyo kibano rero gikaze kirapfa cyane, uwafise amahera mukabona abantu bari muri V8, umugore afise V8 n'umugabo ayifise, ndabo karabaye atanumwe muri bo ari responsable de l'enfant. Iyo l'enfant avuye ku ishure, il devient délinquant dans les mains du groom et du voisin, hanyuma akaba afise les moyens. Izo nizo nimwashaka ikigwa gihanitse murakigwa tugikore tugere turaraba amaliyesho, kuko ari amaliyesho hariho n'imyuga ijyanye n'urumogi. Kuko ubuge nk'abamekanisi 90% bararumva, kuko bavuga ngo bitanga morale. Abarovyi, abashoferi, abamaraya, ayo n'amakushe arunwa. Umva rekoza rero zigenda zivariya uravye umuntu umwe wese uwariwe na kushe sociale aheza akavamo. Komande ya kabiri ni twese hamwe twokora iki? Nuko abantu bagenda amashengero cyane cyane mu bishira mu mugambi w'inyigisho mutanga cyane cyane kugwaruka. Pastor yabivuze quelque part, ni musenyeri yabivuze cyane cyane kugwaruka. Bamwe bafite ama Sunday schools, yami hari ugwaruka katolika, kikaba ikibazo nyamukuru twiha kugira ngo tubimenye, kuko bijyanye n'ibindi bibazo byinshi turenza kwa maso, na cyane cyane twebwe abakozi b'Imana niko muvuga. Dufate la santé de la reproduction. Jana bagije umupastor n'umusenyeri ariko aravuga ibintu byinshi, urabona ko mabwirizwa nashe yabivuze. Mabwirizwa kuva Imana yashiraho abantu barayarengana. Uvuze ngo santé de la reproduction uyu munsi je nyakubaza nti mbega urazi ko abantu batwarinda zindaro duharuye sociologiquement twosanga bari mu makorale ari 60%. No kuvuga ko tuze turinegura mushikanganya yawe tube realiste tuze turasiga amaso ku impore ku maso, kuko abarundi barafise niyo habitude yo kwigenza nko kumenga ibintu ntibabibona kandi babibona. General yabivuze isaji de trafic, nkuko nabivuze mu Burundi nta cocaine irimwa na heroine irimwa, c'est un trafic. So trafic naho oyishinga police izoyigora, kuko ni trafic réseauté, c'est tout un réseau. Hari abantu ku isi batunzwe na kudandaza drogue. Les grands commerçants mondiaux baradandaje drogue. Les grands généraux des polices de différents pays baradandaza drogue
kuko bari kuri level unsuspected level. Abo nibo bari à la tête de la vente de la drogue, bajya bo mu buyenzi soso de transit n'ababagurishiriza. Ntibinagoye kubona buga ntiturabona abantu batunze utabona iyo byavuye no gusoma butari, kuko hari abatunga barivye, hari abatunga barondeye, hari abatunga iyo byavuye naho ukabibura, abantu bagatangira baroni ngo byavuye mu kuzimu. Nta kuzimu kubaho, ni vente de drogue. Niyo komande nataka kugira kubimaze kuvugwa. La sociologie ce n'est pas de la morale, na mafait sociaux yivugira nivyo tubona. Colonel Mandevu yavuze shisha nidatayibona kajya barayishiramo, nta muntu azopfa kubwiye hajya muri toxique, hajya muri Van Beach, hajya munani aho se mubona hari amabare do high level do haut niveau, muzabona shisha abantu bako shisha sigorane bashiramo akana ikimenyimenyi muze murabe kandi ivyo nkuko nyina yabivuze ni traffic. Shisha hereye muri Kenya iramanuka ive mu bihugu by'Abarabu, kuko Abarabu batanwa ngo baborerwe, baciye bagira shisha bagashiraho kantu kugira nabo baborerwe. Hajya mu dukafe yabivuze general, hajya bicara ku dutable, ku tumeza, n'udutazi, ni bambaye nk'uko hajya barashiramo. Kandi nashe harabizi kutwo tuntu badushiramo, kandi bajya badushiramo niho batunandaza. Combien de Sénégalais tubona hajya mu bwiza batunza amahera mwibaza kwavaye, ugayiga hadandaza ukahabura, ahakora ukahabura. Umuntu wese abaho adakora soit abari umusuma cyangwa abari iki umwescro. Le premier soupçonné c'est quelqu'un qui est riche mais qui ne fait rien, mais il devient quand même riche. Abo nibo kwisi hose bagurisha la drogue. La plupart des pays, twebwe ino n'ibirashika, muze murabe les grands trafiquants de la drogue en Afrique, henshi ino n'ibirashika, ce sont les enfants des chefs d'État. Pacha umuhungu wa Eyadema qui est maintenant en prison, qui a tenté coup d'État mwene wabo Ford Eyadema, murazi ko ari interdit de voyager kubera niwe yafacilita le trafic de la drogue. Lomé, Guinée équatoriale, Gabon, RDC, aruzaniye umuhungu wa Mobutu agacagira iki arudandaza. Ngiyo affaire dufise uko imeze au niveau yo kwisi. Hanyuma rero ubuti nk'ama société civile n'imigwi y'abihebeye Imana twokora iki? Naho hari ikibazo. Baravuga ngo icyo twokora n'ibyo njangwa yavuze no kwamiza ko tumenya yuko icyo buramatari yavuze naho amaka yabibaje ngo sico, tutareze la generasiza tuzobura abasoda, tuzobura polisi, kuko nta muntu yoja mu nzira y'iposa n'urumogi. Iba discipline wimwako hari umupastor azoba ko niho bahana urumogi, na padiri nazobaho ye. Now niyo nuze ya niyo danger kino gate ubwa mbere yabaye kuba phénomène urbain ubirikira kwira mu nuze ya mu ntara zose. Icyo basha guhereza ko les médias sociaux, qu'est-ce qui circule? Que la drogue n'est pas mauvaise. Umwana agiye kuri nuze ya kuri Google agasanga muri Amerika, ko muri Amerika kunywa drogue murazi ko atabafata, akabona umuntu ngo yahindutse mu basketeur bakomeye ngo mukabona wanye no kubera yazarakanwa acakana. Turabe ingene dukoresha imedias sociaux. Apropos bwarose kuri imedias sociaux, murabe uyu munsi pouvoir des effices nababe kibazo. Pouvoir des effices uburabaza umuntu akakubwira ibintu uti wabikuye ngo navyo wabonye ngo kuri WhatsApp, ntabyo yabonye kuri WhatsApp. Jewe umuntu
muribuka ko ari igihe wacigeze gutera abantu bavuga ngo hariho ngo umuntu agire kudeta bagire kudeta umuntu arantelefona kandi w'umusoda ngo musesanguze ibyo bintu bibona gutega nabi ntibyibiki washanga hari ibintu ngo bavuga ngo by'amakudeta ntibande ngo biri ku marezo none kudetibera ku marezo aho gufata inkoge n'uyigwaye uri kuri amarezo anyway naho najagushikira tugire Kristo